turiko turavuga ko dushigikiye Red Tabara, hariho abantu baca bavuga bati mwebwe mugomba kuzana ingwano mu Burundi. Namba muravyumva niyo turiko turaganira yuko ico twifuza n'intwaro ibereye mu Burundi. Ariko rero kugira ngo iyo ntwaro ibereye ishike mu Burundi, harageragejwe vyinshi, vyaragiye mw'ibarabara, tumanitse amaboko, turaraswa, twaraciye mu migambwe, turafungwa, turangazwa, vyaraciye mu kuvuga, biraca mu maradiyo, abanyagihugu baravuga uko biyumvira, amaradiyo araturirwa, vyaraciye muri diplomasi, baragenda barabarira n'amakungu bati yamara barya abantu bariko baratwica, birananirwa. Ni ukuvuga rero yuko nta ngwano twifuza, ntitugomba gutera akajagari Burundi, ico twifuza ni intwaro ibereye. Uwuzi ingene ashobora gushikana intwaro ibereye mu Burundi atagiye guhangana na barya bayifukamye mu nda batumbereje inkoho ku Barundi, nagenda abikore n'ingoga. Ariko hariho abandi rero ivyo vyose ntivyakomeza vyanka, nabo bavuga bati ingumu ku yindi, urusase ku rundi, barya abantu tuzobatsinda hanyuma dushireho intwaro ibereye. Ni ukuvuga rero nta ngwano, ubundi nta n'umwe yifuza ko hari amaraso namwe aseseka, abantu babishaka ko ivyo bintu biba si Red Tabara, ahubwo ni irya ntwaro iri mu gihugu c'u Burundi, ni ba Neva, ni ba CNDD-FDD bavuga bati tuzozana ingwano mu Burundi. Ibi vyerekana ni vyinshi, nibo bacagura ingene intwaro ibereye izoja he Burundi. Nibidadira abandi bari mu nzira bazoza baba nuko ndabona Jean-Marie yashitse, ariko imbere yuko duha ijambo Jean-Marie Akamuna, niwe no munsi yari gukora ikiganiro, nubwo ivyuma vyagiye biza biragorana, reka ndamusubize ijambo nawe agire ico ashikirije, nimba yari ico atari bwavuge canke akeneye kongerako ku vyagiye bivugwa mu gihe ivyuma vyari vyamupfanye, ashobore kubishika kwa Akamuna. Turumvikana? turumvikana kandi twese kandi tugire igihugu. Sinzi ko namwe muri ko muranyumva. Turakumva 100%, tucitangira Akamuna. Murakoze cyane, kandi mu gisoda niho dukunda kuvuga ngo uzundasanire nanje nzokurasanira. Niko bimeze, niko mwabikoze. Kirazira kuzera inze ku rugamba, yibonye mugenzi wawe hariho ivyamugoye ucuhaba nk'uko mwabikoze. Niko intaheba niko zikora, kandi mwakoze, kandi n'abashoboye kwihangana. Ariko bitari bike vyavuzwe, twari twabitanguriye ko muri space ya mbere, ibindi Celestin yabivuze. Ariko akantu kamwe no kwibutsa abarundi bene wacu, bashiki bacu bariko barumviriza iki kiganiro kivugirwamwo imigambi ya politike ya Red Tabara, nuko abategetsi batubesha batwizeza imbono ya kazoza yo muri 2060, uyu munsi atabuzima dufise, icizere c'ubuzima kiri munsi y'umurongo, muri bimwe twita muri matematike moins infini, muri ukuyemwo rimwe n'ibice bitanu munsi y'umurongo, nta buzima nk'uko Parsema bivuga, ibice birenga 70 vy'abanyagihugu nta cizere c'ubuzima. Rero abo bategetsi baba bariko baraja imbere bagahagarara ku gasongero k'inzu, bakavuga ngo imbere ni heza, igihugu kirakiza. Abo bantu nukudutoneka Abarundi, nukudutamba ku muvyimba. Ni nk'ukubwira abantu ngo nimwurire muri iyi bisi, mwurire mw'iyi modoka, kandi ni jewe ndi umushoferi, kandi wowe shoferi ukabuzi ko iyo modoka itagiramwo amavuta, itagiramwo igitoro, itagiramwo yewe n'amazi, itagiramwo ikintu na kimwe. Ariko ukizeza abantu bayicayemwo ngo nimusezere n'imiryango yanyu yabaherekeje, mubabwire ko tugiye. Nimuyisezere imiryango yabaherekeje kugera kuri iyi modoka, nimubasezere mubabwire ko twagiye. Kandi wowe shoferi uzi ko iyo modoka itagiramwo
itagiramwo esase, itagiramwo mazu, itagiramwo ikintu na kimwe. Nico ubutegetsi uyu munsi buriko burakora kutwizeza imbono ya kazoza yo mu myaka myinshi iri imbere, n'uyu munsi ata buzima dufise, igihugu ata buzima gifise. Rero ndahamagarira abanyagihugu bose bariko barumviriza, bareke kuzera inze, bariko barakurikirana iki kiganiro, abacumviriza ubu n'abazocumviriza ejo, bareke kuzera inze, tureke kuzera inze. Haguruka, mw'iteka ryacu, n'uburenganzira bwacu, ni droit zacu kuvuga tuti muratwishe, mudufukamye mu nda, ntiduhari, nta buzima dufise. Iyo mbono yo muri kazoza ntishoboka kuko nta ntwaro ibereye iri mu gihugu, nta ntwaro ibereye iri mu gihugu. Nivyakunda mu minsi mikeya turiko turategura hari umutumire tuzoba turi kumwe nawe, twongere tugaruke kuri iki kintu c'intwaro ibereye, ariko noneho tuzovuga ku bucamanza aze umunyamategeko abwinjiremwo cane, tubone yuko ivyo abategetsi baturirimbira batubwira no kwitabira ngo igihugu kimeze neza, tubone ko ataho turi ahubwo ko ari twebwe dutegerezwa guhaguruka tukigwanira, tutaravye ubushobozi dufise, ahubwo twitwaje ukuri rw'igituma duhaguruka. Nico cafashije ba sogokuru bacu guhaguruka, bagwanya rumariza, bagwanya ibihweba vy'abanyamahanga vyari vyafukamye mu nda igihugu imyaka myinshi. Barahaguruka bafata ibiti barabisongora, bafata amabuye barayasongora, ibintu vya gakondo barahaguruka bafata inkoni, kuja kugwanisha inkoni, umuzungu akurasisha inkoho Kalashnikov ntivyari vyoroshe, ariko bari bafise impamvu yo guhaguruka, nuko babona ko ata gihugu bafise. Uyu munsi igihugu kirahari, igihugu ni ciza, uko cosa kose ni ciza kuko nico caduhetse, nico catuvyaye, ariko abagisize umwanda, abagisiga ubucafu gushika uyu munsi, abo nibo twahagurutse kugira ngo turwane nabo, tubirukane, hama abamanitse amaboko tubagire inama, tubahanure, tubereke ko kubana n'abandi bishoboka, tubereke ko gukorera neza igihugu ko bishoboka, tubereke ko igihugu kugisubiza agateka no kugisubiza agaciro mu gihugu, mu bindi bihugu vyo kw'isi ko bishoboka, kubana neza n'abandi ko bishoboka, intwari ibereye mu gihugu ko ishoboka. Tugira igihugu, reka kumbe nubwo vyagumye vyanka bashoboye kuduga, sinzi uwo mwari mugezeko kugira ngo nabo tubahe ijambo bagire ico bashikirije, hama nivyakunda tuze no guhava dusezerana kugira ngo duhane rendez-vous yo mu misi izoza iri imbere. Tugire igihugu. Ego tucitangire akamuna, urakoze cyane rwose. Turafise Jean-Marie nawe yari yamaze gushika, yari afise nawe ico yagomba gushikiriza. Jean-Marie, turi kumwe, turumvikana? Ego turumvikana, tugire igihugu. Ego tucitangire Jean-Marie, karibu cane. Nashaka kuvuga ko burya Red Tabara yahisemo kurwanira intwari ibereye, ko ari ikintu ciza cane umurundi wese ashobora kworoherwa, kuko intwari ibereye ni vyinshi, ni birebire, harimwo vyinshi kandi bimwe bigenda birafatana bihana. Nk'ubu tuvuge nk'ubu avuze yuko tuzovuga ku butungane bwongera bukagaruka nyene no muri ekonomi. Nk'ubu tuvuge ubutunzi kugira bubeho mu gihugu, abazana imitahe bo hanze n'abo mu gihugu bategerezwa gushiramo imitahe kugira abantu baronke ibikorwa bakora. Abanyagihugu bakoze bagatanga amakori, igihugu gatera imbere, giteje imbere n'abanyagihugu bacu. Rero uravye ukuntu igihugu kimeze, ata butungane buhari bwigenga, umunyamahanga yozana umutahe mu Burundi gute? Ata butungane bwigenga buhari, yokwibwa ivyiwe vyogarurwa nande kuri burya butungane buba buhari?
rero aca atinya kuzana imitahe yiwe hama abanyagihugu bakahahombera Uburundi boronse akazi muri iyo mitahe ivuye hanze abashaka gushinga amashirahamwe amahinguriro n'ibindi hama nk'ubu uzanye umutahe n'abategetsi b'Uburundi barenge ivy'amategeko nko kurenza ivyo bajeje mu butegetsi ivyo bita abus du pouvoir nk'ubu ugasanga nk'umukuru w'umugambwe aza gusaba ibiturire umu entrepreneur azanye imitahe mu gihugu ngo naje mba ndimwo ngo utampaye ntukora ngo uzane amafaranga y'umugambwe imbonera kuri kaza uko gasaba bose kaba akajagari usanga wicuza ico wazaniye umutahe mu gihugu bamwe nabo bafise uburyo amafaranga boshizeho imitahe nabo nyene baprefera kuyajana hanze y'igihugu kugira bakingire ubutunzi bwabo abo bose barindiriye tabara ko ishiraho intwaro ibereye kugira bazane imitahe mu gihugu bakore abarundi nabo baharonkere akoyoko batere imbere baronke abozi bakore bateze imbere imiryango yabo nge bateze imbere n'igihugu rero tugiye kuri ibiturire navyo biri mu bintu bihanze igihugu mu vyo intwaro ibereye itegereza kwirukana ibiturire abategetsi no gusagura amatungo y'igihugu nivyo vyiraye hariho ivy'igihugu bifise nk'ubutare bwoteje imbere igihugu abategetsi birirwa barayiba rero nukugira habe ubutunzi hari n'ibindi bintu bitegereza kubaho leta itegereza gukora kugira ubutunzi butere imbere nko gukora amabarabara n'amasoko ntanganguvu umuyagankuba ababijejwe amafaranga bigeneye barayiba bakiba amafaranga yo gukora amabarabara agakorwa nabi ntushobora guteza imbere igihugu amabarabara atameze neza atamuyagankuba uhari ivyo bisata vyose vyabunzwe na ruswa mugabo rero igikenewe co gihambaye kugira ubutunzi buhabe nuko haba umutekano w'abazanye imitahe w'ibikorwa vyoteza imbere abanyagihugu abantu bagakora ubuzi hari umutekano rero hakwiye kubaho intwaro ibereye iha umutekano abagwizatunga bazana imitahe mu gihugu hama iyo ntwaro ibereye izobonekera muko ibintu bizoba bifise sécurité ntihabe abus de pouvoir ku bategetsi bashaka kwiba bashaka kuzana ama investissement yo ku munwa nko kuvuga nk'umuntu wazanye umutahe mu gihugu bashaka kuvuga ngo mpa ama action ata amafaranga batanze ugashakamo 20% y'ama action atayo watanze ukayazana kuba ngo uri umutegetsi kugira wemere ko ikora ivyo biraba kenshi hari n'abavyemera bigahogwa ntibivugwe bakibwa ariko bakaba bafise umutaha ata amafaranga baza bafise mu action ata amafaranga batanze bakaba bafise ama action rero ubutegetsi babukoresha nabi abategetsi ubu nico gituma kw'intwaro ibereye haba abategetsi ataba bandi kuko ubutegetsi buhari ubu ni ubutegetsi bw'abagangi n'ababandi rero ikiha intwaro ibereye ikintu izana harimwo ubutungane bwigenga harimwo abategetsi gukora bakurikije amategeko ntibaze guhohotera abagwizatunga bo barondera inyungu zabo aho kurondera inyungu z'igihugu ivyo byose bikorwa ubutungane butigenga bwokoresheje aba entrepreneur n'ivyo bintu vy'ibiturire na abus de pouvoir vyose ni uruhombo ku banyagihugu bituma badashobora gutera imbere guteza imbere igihugu rero tabara nico itegekanirije kuzofasha abarundi mu kuzana intwaro ibereye kugira abarundi baruhuke bashobore kwiteza imbere bashobore kuronka igihugu cifashe gishobora kubatunga kubera kizoba gifise indongozi zubahiriza amategeko rero tuba dusaba abarundi ko boshigikira leta barayirwanya
nibo bigwanya kuko bariko bigwanya kazoza keza kabo n'akabana babo. Hama nkaba nteye intege abatabazi bakore banyaruka ibikorwa kugira batabara abarundi, igihugu cacu kimere neza, gitere imbere mu vy'ubutunzi, tugire igihugu. tucitangira urakoze cyane Jean Marie. Akamona yego komeza akamona. nari nishuye Jamari yaravuze ngo turi igihugu, narivuze ntitucitangire. Hari aba bantu bakorera navuganye mu Barundi bakorera amakampani y'Abashinwa, uwundi nawe akorera y'Abarusiya, barambwira bati ibintu mwigisha turavyumviriza kandi biradufasha cane, kandi abantu benshi n'abatarahaguruka ngo uyu munsi bishire ku mugaragaro ibi bintu baravyumva, barabihanahana, usanga ataco bafise babinegura, barabishima, ahubwo bagenda bajijuka. Ariko barambwira bati twebwe rero abantu dusanzwe dukorera amashirahamwe y'aya bantu abantu b'Abashinwa, urabona nibo basigaranye amasoko mu gihugu c'u Burundi, ati kiriya gihugu kiraducunga cane kugira ngo ntihagire akagohe tuvunira aba Bashinwa n'aba Barusiya, kugira ngo kubijanye no kumenya ko mu gihugu ata ntwari ibereye gihari, no kwerekana ko hariho abariko barayiharanira. Ati baraducunga cane, ahubwo niyo bakwiketse ko hariho nk'ikintu washoboye kubwira Umushinwa canke Umurusiya, uti hari igihe ushobora kuja mu karuhuko mu gihugu hariya, abatari bake baranabica, bari muri ba bandi uza wumva ngo imiryango yabuze umuntu bakaja gutabaza muri Ndondeza, abantu baricwa, bariko baricwa bazira uru rugamba rwanyu, bamwe bazira babikeka ko bashigikira babafasha, utariko abandi nabo babicira urwikekwe, bibaza yuko bashaka kuba baraseseye agatabi iyo leta y'Ibujumbura mu kubwira abo Bashinwa n'Abarusiya bitagenda mu gihugu n'ibindi. Rero Abarundi tujijuke, duhaguruke, ducane akabuji, tubwire umwe agende abwire uwundi, hama duhaguruke twese dufatane ukuboko nk'umuntu umwe, duhaguruke ijwi ryacu twese tuvugire rimwe tuti no, ntibikabe kandi. Hama abatabazi nabo bakore ibiri mu nshingano zabo, kuko ivyo twaramaze kuvyemeza. Reka sinzi niba hariho Ndondeza, sinzi niba hariho uwundi yoba yaduze, si kugira ngo nawe, sinzi ko hari uwundi ndiko ndabona atawuhari, cyangwa sinzi ko bari haba bifise muri porogaramu, cyangwa bafise ico bashaka gushikiriza kugira ngo nabo bagisangize abandi bazotwumviriza muri kino kiganiro. Sinzi ko bahari kugira ngo nabo bahabwe mikoro. Tugere igihugu Nego tucitangira, ndabona Ntwari Mathias ari muri Pandashuka, ngira ngo nsinzi ko biza gukunda nubwo yaduze, reka tumugerageze kandi hanyuma ngira ngo amazi yazindutse ubageze kure, dukomeze mu mirimo nk'uko nama ndavyibuka, ndabona aramanutse nk'uko nama ndavyibuka, ndavyibutsa ndabibasubiramwo. Barundi kazi batabazi, mwe mumaze gutahura urugamba, nimute umwanya mwumviriza amaspace gusa, nta kindi muriko murakora inyuma. Murabizi ko igikorwa dufise ni kinini cane, turafise, iyo umaze gutahura runo rugamba ukavuga ati ndatahura ko rukenewe, urahamagariwe kuja kurutahuza abandi, urahamagariwe kwiyumvira ingene ushobora kurufasha nawe, kandi ukanafatana n'abandi kugira ngo bashobore kurushikana kure. Kumviriza space gusa si ikintu kizobohora Uburundi. Kumva n'ayandi maspace gusa, nimba ari ico ukora gusa, wa Murundi uriko wibaza yuko ushigikiye abatabazi, ico si igikorwa gikwiye. Nico gituma n'ibiganiro duteza kuza tubigira gake gake, tukabifatira umwanya, ariko umwe wese akamenya yuko hariho ibindi bikorwa afise inyuma.
tugwize inguvu, ugende uhamagare n'uwundi wigisha umuntu ku wundi. Ndavuniye n'akagoha abantu muba muza ngaha mu maspace bakavuga ngo turakora bino biganiro, ngo mbega ngo uyu muhari ngo ufise ngo wafashe imbunda, mukaza kuvugira ku maspace, tuzoza twigishe aba bazi yuko baje kuharonderera amabanga ngo maramare, kubera yuko ivyo tuvuga vyose n'abasendedefdede barahamagariwe kuza kuvyumva. Ni ukuvuga rero abatabazi n'abantu bagendera kwibanga, hatagira uwuza kuvyihenderako, ariko ikintu kijanye no kwigisha, abatabazi n'abantu bakorera ku mwanya w'isi ahigeze, nimba hari amateknoloji tuzoyakoresha kugira ngo dusangire ivyiyumviro, kugira ngo twigishanye. Yego, aha rero ndavuniye akagohe murundi wese uri kurumviriza, nimba ukoresha umwanya wawe kumva amaspace, ukoresha n'uwundi mwanya munininya cane kugira ngo ushobore kugenda kwigisha, kugira ngo ushobore gukora abari mu maselule mwigishana, abakora yandi maselule mashasha. Ego tugume twaguka, kubera yuko urugamba rw'abatabazi n'urugamba rw'abarundi bose, aba bari mu gihugu c'u Burundi canke abari hanze y'u Burundi. Ni urugamba nubwo hazoba umwe agira ikibazo, nk'uko space ya mbere akamuna yagize ikibazo, muzobona hari wundi ahagurutse. Nuko gushika igihugu kisubiriye ku murongo, gushika igihugu cyacu c'u Burundi kironse intwaro ibereye, kandi bitahure neza igituma dukora bino biganiro tukabiganirako, namwebwe mukwiye kubiganira n'abagenzi banyu. Nuko objectif ya Red Tabara Resistance pour un état de droit, gushikira ubutegetsi, no gushiraho intwaro ibereye mu Burundi. Ni ukuvuga ko n'abazoza naho izoza ko akazi intwari ibereye, iyo resistance izogumaho, kubera yuko tumaze gutahura yuko nubwo uba umaze kuronka etape imwe wayishikiriye, utegerezwa kuyigwanira kugira ngo uyigumeko. Ni ukuvuga yuko kugwanira intwari ibereye burya ni igikorwa kitigera gihera. Tugumane uwo muco wo kumenya ati tubonye aho biriko biracika tuzohahagurukire, uno munsi no muri kazoza. Ego, ndabona Ntwari Mathias yaduza amanuka. Reka rero Ntwari turaguhojeje cane, kandi twizere yuko mu kiganiro kizokurikira ivyuma uzoba washoboye kubikora neza gusumba. Mbaye ndabamenyesha yuko ikiganiro cyo kuwa gatandatu tuzoba turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Mikrane n'umuririmbyi w'umurundi. Yavuze ati ijwi ryanje, ubumenyi bwanje mu muziki ubu ngiye kubikorera kugira ngo ushigikire abatabazi. Azoba ari umutumire wacu, muhora mwumva indirimbo ziwe, ndazivuza kenshi cyane gose hano mu biganiro, muwe murabimenyesha rero n'abandi. Tuzoganira ku ruhara rw'abantu baba bafise ubumenyi kanaka, aba mu mico, aba mu kuririmba, mu gucapa, uruhara rwabo kugira ngo nabo bashobore kwigisha intwaro ibereye. Nuko rero nagira ngo shire ko akaririmbo, sinzi ko munyemereye akamuna wari wabivuze ngo duhave dusezerana, canke Jean Marie hari akajambo kanyuma mugomba gushikiriza, hanyuma ce dushira ko indirimbo ya Mikrane, hanyuma dushire ko urukato, duheze dusezerane tugende mu mirimo yacu dusanzwe duhamagariwe misi yose. Akamuna na Jean Marie, sinzi ko mwagomba gushira akajambo ko gusezera mbere yuko dushaka umuziki. Okay, ndabona no kwibutsa ko nubwo vyagiye biracika, ni space imwe yari yateguwe kuri topic yavuga ngo intwaro ibereye n'ubutunzi, ko abatabazi batazoryama ngo baribone ivyo bintu bitimitswe mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaba twaravye ingingo zigera ku ndwi zose zerekana intwaro ibereye, kandi bikaba vyagiye bihuzwa n'ubutunzi. Iyo kimwe kitakozwe, kwaba nk'uko twabibonye gukorera ku mugaragaro, transparence, gukorera ku mugaragaro, hama twabonye no kubazwa inshingano, ingene guhera ku munyagihugu mutoya gushika kuri mukuru, umwe wese agomba kubazwa inshingano mw'iterambere ry'igihugu, aho twabonye no kugira uruhara mu bidukorerwa
umunyagihugu agomba kugira uruhara mu bimukorerwa, agomba kugishwa, ategerezwa kugishwa inama kugira ngo akorerwe ibintu bishobora kumufasha kwihuta kunyaruka kugera kw'iterambere. Hama twabonye kandi n'ukuntu intwaro ibereye igomba gutuma abantu bose mu gihugu bagafatwa kumwe, bakangana imbere y'amategeko, bakagira uburenganzira bumwe ku vyo bahuriyeko, ntihabeho gutandukanya aba na bariya ufatiye ku ntara ngo yavuka hariya. Ni ukuvuga abantu kugira amahirwe amwe. Hama twabonye efficience canke gukora neza, ko inzego zitegerezwa gukora neza kandi zigashira mu ngiro programme politique ziba zifise muri cahier de charge kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi bagakoresha neza uburyo baba bahawe n'igihugu. Hama hakabaho gukorana no kubahiriza amategeko haba ayo kurwanya igiturire, amategeko yo gusangira ubutegetsi nk'uko twari twarabibonye, abarundi bavyumvikana haba mu masezerano ya Arusha, ariko ibyagiye gukwega karambaraye bikaba byabaye ibyo gushaka kurenga kuri ayo mategeko, aho abarundi biyumvikanira ikiringo kimwe c'imyaka 5 gishobora kongerwa rimwe, ariko umuntu agaca asimbira kw'isunzu ry'inzu nka Nkurunziza ngo manda ya mbere kwari ukwimenyereza, yari exercice muri brouillon mu ntsinzi, maze bikavyara akarambaraye. Aha twabonye yuko umutegetsi agomba kumva yuko ari umukozi w'umunyagihugu muto, kuko niwe amuhemba mu mafaranga avuye mu makori yiwe. Ni ukuvuga rero tugomba gukora, hagomba kuba intwari ibereye kandi ifatiye ku kubaha no kubahiriza amategeko, twese tukibona munsi y'amategeko. Hama twabonye yuko mu ngingo y'indwi ko imbono ya kazoza y'igihe kirekire idashoboka, ari ibihendwa abana ngo dushobora kugera mu mwaka w'2060 ngo hakaba rero tubona iterambere ngo igihugu cy'u Burundi ari paradizo. Uyu munsi atabuzima dufise, tudahari, turi munsi y'umurongo w'icizere c'ubuzima. Ivyo byose twabonye yuko iyo atantwari ibereye, nta cizere abanyamitahe ntibasaba kwizera igihugu, kandi n'umunyagihugu nta cizere asaba kugirira abategetsi. Kandi iyo ivyo bintu byose bibaye uko, igihugu nta buzima kiba gifise muri byose. Ivyo nivyo nashaka kwibutsa kugira ngo duhuze igice ca mbere ca space cabaye n'iki kindi tugiye guhereza ko ndondeza. Sinzi ama tugira igihugu, sinzi ko umuntu waruvuze Jamari, nibaza ko atakindi bitekerezo bye, nibaza ko yabitanze kandi byari vyiza. Ndabona yuguruye mikro. Yego, ndabona yuguruye mikro. Ntwari Mathias uramugenza gute ko mbona muri Panda shuka, wari muri Panda? Ari Panda, reka Jean ariko mbona we biri stable, tubanze duhe Ntwari Mathias atarashuka. Ntwari Mathias. Okay. Murakoze. Nanse guheba zantare z'intaheba, nanse guheba ntavuze. Unintanye bakwebye intaheba wagwanye. Ari cyane. Nako nagwanye nande, sinzi icyo nagwanye navyo. Wagwanye gushike nawe ushikiriza ijambo, twakubonye kuva ikiganiro kwigishura karibu cyane. Murakoze. Je urumva nagira mvuge nti naje ntereye ku ntwari ibereye, ahubwo gituma twayihagurukiye si kubera gusa ngo nibiki, ni kubera nyene iyi ntwari ibereye nibijya ntuze yababwenda kugarika ati mwege murabyara abana bagufi ngo nikubera ngo ari abahutu, ahubwo ngo nikubera mutabagaburiye. Urumva kujya abantu badutandukanya niki, abazungu iyo barabi canke abantu bose bariye neza, bose iyo baravye bose barangana. Muze muturabe iyo mwakuriye hano mwese burya neza, nta numwe amenye umuhutu n'umututsi burya biravye neza bose bariye. Rero byerekana yuko intwari ibereye nyene ihera, kandi yarabuze rya rirafa pasa ati mbega mwege udukeneye tekinike nabo dukeneye politike. Urumva igihugu musanzwe igihugu kizwi na tekinike, igihugu ari ibintu vya mbere byubakwa ni tekinike, ama politike gakinwa, ariko abatekinisiye bategerezwa kuba bari stable. Abatekinisiye ni bande? Abatekinisiye ni babo basoda,
kuri bo batanga amahoro, nabo bapolisi nibo bubahiriza igihugu ubutungane mu banyagihugu, nabo bacama, nabo baganga bavura abanyagihugu, nabo bigisha abana, nabo weke urumva. Abo rero mu gihe batanga ivyigwa vya politike, mu gihe bakwigisha kubigisha icinkondo, iyo ntwari ibereye boyikura. Mu gihe bakwigisha yuko utanize uzobaho uzogiswa, iswa zifise vitamine zingahe, zifise ayahe makarori, zifise ibiki, vuge mu vitamine, iswa zitanga zihe vitamine. Ubu tugezeho umuntu akubwira bati urya imboga 5 ku munsi, mu Burundi urya imboga zingahe ku munsi, kugira ngo uzosorome idodo, sinzi ko zinakimera, usanga zagize urabibona. Nibibaza intwari ibereye bonyene barayizi, cyo gituma nawe niyo hamwe baravuga ryari ntuze ngo gatuye mu twaje ngaha nguraba ngo Pacifique ngo aravuga ngo Pacifique ngo avuga tuyo twagwaye kwashi, ugwaye kwashi wize Université y'u Burundi, ni muri ubu yavuyeho ajya kwiga Université yaciye he, niraciye yama Norway, niraciye ya miceri bimwe byubahiriza guhica amata mu gitondo abanyeshuri, ibyo ntiyabyiye yarabiriye ko ndibaza. Amarise meza yarayize, umwana w'Igitega yarize za energy, yarize za Notre Dame, yahora bavuga za CND, yarize nyine ya mashuri meza y'u Burundi, bagara kujya Université yararimo. None wari kahiki abo bandi banda wagwaye kwashi, umaze imyaka 20, ubudeje afite imyaka hafi 50, none uracagwaye kwashi, wagwani imyaka ingahe yo kwashi, wayikize ryari ntuze yose. Byerekana yuko no gusinziriza abantu babwire bati mwebwe nimwiyumvire ikintu na kimwe, mwebwe muri gute. Leta baraho nayo, leta baratwebwe tuvuga gute, abasendede batwara twebwe turi nk'abatoyi babo, turi nk'abandi, turi harimo n'abakuru babo, bana banye nabo benshi baranazinanye. Bavuga gute, bavuga bati mwebwe twavuganye ko ntagiye mwishaba, bavuga yuko mushaka ko ubutungane buhari, ngabo byarabananiye, ntibishoboka, barabananira, bamwe bagenda babesha bagira iki. Aho tugeze ni kubera ko ubukunzi bw'inda bwabo bo bagiye kurwanira iki, kwikiza kwa Shirukoro. Wazi umuperezida kugira ko yagwaye kwa Shirukoro amaze imyaka 20 mu butegetsi, 20 ya imyaka 20 n'ijya na za deni mu mashikano hose bararonka amahera, aje hose batangiye bafreshe. Ari abantu batwara bashubuza kubwira umunyagihugu ngo mwe ngiye gukira kwa Shirukoro, bagiye gukira kwa Shirukoro muri 2025, nagira bari kuze muri 2005. Niyo bagwaniye binoza kujya munsi watora muri 2005, bari bakize kwa Shirukoro. Ubu bari kubabwira uti ahubwo raba ingene igihugu twacubatse, raba aho tugeze, raba ingene mufise izi income, ibi byiza canke ibi bitingiza, raba aho mwahombera, mwago nta kimwe abaha, ariko abigisha niho mugikira. Ubu rero mugira mupagira abigisha kandi gusubira inyuma, kandi bamaze imyaka urazi imyaka babigwani. Ubu rero ko abigisha kandi niho bahise abereka nko kumengo bakinze ubunyene, kandi bamaze imyaka 20 wabatwara. Uribaza abo basendere nyene bita ngo bazi ubwenge, abo myaka 20 batwara Burundi, hama ugatashaka gutwigisha yuko ngo ubu niho tugikira kwa Shirukoro. Pacifique ikarashaka kwitumiza mu Pacifique ari ujya kutumwumvuko canke umwari wese kutumwumvuko, mugabo jango ryo Leta Tabara iko tuyumvuko, mugabo bo batwara imyaka 20, hama nta resultat baduha, mugabo cyatwereka yuko ngo bagira ngo abo bose bakwigisha kugwana. Nico gituma Leta Tabara iyo ibyo byose yarabiravye gaciraba kubitako n'ibyo abandi babitwa bitababagaza bitabande. Twisanze turi he mu bubesha, bavuze ati ni ku kwezi kw'icumi, kwezi kwa Gasore. Nibiza ko tuganira ko ntwari ibereye niyo nyene babwira abanyagihugu ko bashakira, ariko ikibazo bagira kuyishira mu ngiro. Inzira ni ndende, Leta Tabara yararije gutabara nabo bose batashoboye no kwitabara. Nukuri muzobwire umunsi w'igikato gusa w'indirimbo twanze tugire morale nyinshi, no kuvuga yuko abahungu abazima tuzo gutabara ukuri, tuzo gutabara ubuntu, tuzo gutabara ubuzima bwacu. No kuvuga yuko tuzogira turi nibabishira mu ngiro bazogira Imana, mugabo turi mu nzira kugira ngo tuvyubahirize, tubihe abarundi, tubahe garanti kandi tuzoyiha abarundi, kuko abarundi bo ni twebwe. Tuzoyiha abana bacu, tuzoyiha umuryango wacu, tuzoyiha bene wacu, tuzoyiha ababanyi bacu. Umurundi abanze yumve yuko ari amahoro ahari nahahengami atunganiwe. Ingiro Leta barigwanira, atari umuntu akubwira ngo nahaze, ngo ndagutwara, ngo ndakumva wa muntu usanga akurengana kubona yaje n'imodoka, nabonye ko nahagaze n'imodoka, atari wa muntu
atari ba bantu tuzi bakurengana imbere yo kubicaye batonze kuva mu gitondo wazindutse ahantu n'amaguru bakava kubaba nko ku musozi ujya baduga ku wundi ubu ngo baragerageje kubegereza naho baba barabegereza ntibabubahiriza ntibazi kububahiriza na gato ntabyo bazi gusa barazi kubabesha kubabwira bati akira tubahe akira niyo mwavuye kure uno munsi reka ntuvome nkaguha amazi y'ukwezi mugabo umwana wawe umwuzukuru wawe mwene wanyu ugasanga ntaco afise ugasanga bashobora no kubaho turi dushaka rero ko umurundi umwana w'umurundi aho azogera azovuga bati uyu n'umuhungu wa Ntare Rushatsi nukuri bakatubona nk'uko n'ubu batubona bakatwubaha abana bacu dushaka kubahiriza injure Tabara haguruki ni itekane ry'Uburundi ritarimo akagaye ritarimo bajya batikagoma badukina ko bicokoreje uko bisaki mugabo ukuri turabana b'Imana kandi turizera ko one day must God bless tugire igihugu tucitangire Ntwari Mathias nawe urakoze ku vyiyumviro vyawe sinzi kandi ni vyiza wunganiye cane politike ya Red Tabara kandi wakoze ndabona hajemwo uwundi muntu afise icyumviro igitekerezo ashaka gutanga reka nawe tumuhe kanya akoreshe iminota mike kugira ngo nawe atange iciyumviro ciwe. Bobo tugira igihugu tucitangire akamona tugira igihugu tucitangire fata mikoro yawe nawe utange icyumviro ucana kabuji ubwire umunyagihugu umurundi n'umurundi kazi bazokumviriza ejo mu gatondo. Ego murakoze cyane kandi mwihagaze ko rugabo marigre ibibazo vyagiye bibaho twanagenda bikurikirana niho narindi nubwo atakanya nari bwaronka rero Imana ishimwe yuko kino kiganiro gishitse kuri uyu mugoroba twasuye guhura marigre vyagiye biracekagurika hanyuma sije intwari ibereye n'ubutunzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Intwari ibereye urumva ni karahara mu ruganda ntibacura. Intwari ibereye nta muntu n'umwe atayikeneye n'uwiyigwanya wiramugwanira. Niwo mushinge novuga wo kugira ngo abarundi dusubire twubahane dusubire dukundane habe kirazira nk'uko Red Tabara ivyifuza muri politike yayo. Hanyuma mwabisiguye neza ariko muragera ku conclusion ngomba gusubira gushimangira en fait yabivuze ati ngo igihugu cacu ubunye ukuntu gitwawe ni nk'umushoferi abwira abantu nimwinjire mu modoka azi neza ko atagitoro kirimwo n'abapasaje bazi ko atagitoro kirimwo n'abantu basize aho hantu kubera bo binjiye mu modoka ngo baragiye babizi ko atagitoro kirimwo. Hanyuma umushoferi agategeka abantu ati nimupepe abantu mubabwira ati turagiye turahagurutse. Vraiment jewe ico kintu nabaye tushe kirezima ivyo turiko turabamwo ivyo turiko turazungurukamwo vyumvikana ngo izi nyigisho zirakenewe cane gose tubandanye abazomanika amaboko tubinjize tumenye ati kirazira bana n'abantu turabe kweri yuko igihugu cacu twokizamura tukagikura mu manga kirimwo kuko ico tutagikoze ni nko guhemuka twaduhemukiye igihugu twaduhemukiye abavyeyi urumva nyene ivyo kwikira muravyumva yo bari n'imivumo gusa. Rero nibaza yuko biduha imbaraga kubona yuko atantwari ibereye hari ariko twebwe akaba ariyo tugwanira. Urumva urugamba rwacu legitime ukomere turwanire gose n'abandi baze twifatanye twikure muri aka gasuzuguro niko novuga kabisa tugire igihugu tucitangire Bob iki kiganiro nticari guhera tutumvise ijwi ryawe
na morale ikomeye cyane rwose. Urakoze Bob kubona waronse akaryo kugira ngo ushike nawe uterere icyiyumviro cawe. Ushitse rero twari ku musozo, nibaza ko twokomeza rero tuja ku musozo. Gahunda murazizi, ibijanye no kuganira kuri Leta Bara kuwa gatandatu imisi yose hano masaha twama turi mu kiganiro hatari je nagiteguye ni Akamuna aba yagiteguye. Sinzi rero ko hari ugomba kongera ko Jean Marie yagira avuga akajambo ka nyuma hanyuma duhave dusezerana. Akamuna nawe asezere kuko ikiganiro niwe yagiteguye no munsi nubwo ivyuma vyamugoye. Jean Marie hari ako mwagomba gushira ko kugira duhave dusezera? tugire igihugu Tucitangire Jean Marie. tucitangira akajambo mpanure abarundi aho bari hose bashigikire Sinzi ko muriko muramwumva mwebwe ariko jewe ahanje biciye bikatika. nanje sindiko ndamwumva. Oh Jean Marie amajwi Abandi aciye acika. bakamwumva. Ego, Sinzi mu kumurindira Akamuna kumbe nyirakoze. ko agira akagaruka bishobotse kugira avuge ako kantu ntikamuninge ngo kamwice katumukeneye. Celestin Mbonumengo yari yagarutse, ashobora kuba ari akantu nawe yari yibagiye. Celestin tugira igihugu Nivyo. turaha ako kantu. tucitangira simwe mwenyene vyagoye naje connection ni panda shuka sinzi no musi nyene vyagenze ariko washoboye kubana mu mwanya muto vyagiye biranyemera ko ntinjira ahandi bigacikagurika. Hama ni ugukeburana twese kubera tureke gutiza umurindi CNDD-FDD. Hariho ikintu twege twifisemwo, ndavuga nk'abarundi muri rusangi, aho twimire nka babandi tura tukabane wase bimeneke. Ivuga iki? Uno musi CNDD-FDD iduhonyeye kw'izosi, iduhonyeye ku gakanu, ikikora ibyo ishatse kubera yo imeze nka ya bikoko cibonye kwiraso kivuga ati okay ni impaka n'ubundi. Natwe twaca twitiza umurindi bwa mbere mu kujyana hagati yacu, kabiri mu gusambura ivyagezweho, gatatu mu kudashigikirana. Kubera iki uno musi numva yuko uwo hitamwo gutabara igihugu ahubwo no hitamwo kumugwanya. Ni ibintu uza gusanga bicana intege, ariko nagomba mpumuriza abo bantu nibahumure nibatekane. Leta Tabara n'abatabazi ivyo barabirengeye ntibagicika intege, haba mu mvura y'urubura, ku zuba rimena imbwa agahanga, Leta Tabara ico yiyemeje izogishikako. Igihe cose rero mu gihugu tudafise intwari ibereye, igihe cose mu gihugu tudafise ubutungane bwigenga, igihe cose mu gihugu tudafise iyubahirizo ry'agaterekazina muntu, tudafise uburenganzira bwo kwishyira no kwizana n'intwaro rusangi, wumve yuko Leta Tabara itarota ishira ibigwanisho hasi. Agateka k'umurundi kubahirizwe, igihugu cubahirizwe, izi ntwaro zitubesha bakoresha des slogans politiques kugira bakunde bakarese abanyagihugu, ariko bumve yuko uno musi tutagikeneye ya majambo yabo. Je ryari hari akantu nadutse ndatwenga, ndashimiye yavuze yuko yari mu Rutana ngo kubera inzahaba ngo ariko ashora mu Bushinwa amabuye y'agaciro ngo none ngo ni dolari ryakorotse. Unyene tiko tubavugana idolari riko ribunjwa 7,300. Ejo ryari ku 5,500, urumva ryasubiye kuduga hahandi. Uno musi yocaza akatubwira yuko ya mabuye atagutswe kubera ryaduze. Urumva yirengagiza ukuri guhari, hama kibagira yuko abari karabibwira bariko bakogwako n'ubukene bukabije. Igihe rero natwe tugumye tubatiza umurindi nk'abarundi, tuba turiko tubasasira mu cozi, bo baba barose ya nzira.
batwima uburenganzira bwo kugira duhaguruke duharanire agateka kacu, natwe tukaca tubwiyima mu gushaka ko jewe iki kintu ntagikoze ntigikakorwe, ugacuza kwiyambura agashambara ugatambikiza mu mabarabara abiri ukisiga urwaga uvuga ati ntibikabe. Uno musi ngo ndababwire ubuzima bubi igihugu kirimwo si amoko. Hari uwavuze ati none ngo muriko mubaza kubera hadatwara abahima, ukiyumvira ati gutwara umuhima no kuba mu buzima bubi uno musi igihugu tubayemwo bihurira hehe? Bivuga iki? Bo bavuga ati ba batutsi baratugwanya, ariko ukiyumvira ati none uno musi kwavuga abo batutsi barabagwanya, abo bahutu bariko batwara gute ko igihugu gitwarwa n'abahutu? Cagihe hatwara abatutsi bavuga ngo abahutu baratugwanya, ico gihe hariko hatwara abatutsi igihugu carateye imbere? Uno musi dukeneye umurundi yitwa umurundi, ntidukeneye umurundi yitwa umututsi, ntidukeneye umurundi yitwa umuhutu, ariko dukeneye umurundi yitwa umurundi. Ni naco gihugu cacu. Rero Rede Tabara ni nayo slogan yashize imbere, Uburundi imbere ya vyose. Rero Uburundi buri hejuru y'ayo moko yose tuvuga. Uburundi buri hejuru y'amadini, Uburundi buri hejuru y'imigambwe, Uburundi buri hejuru ya buri kintu cose, Uburundi buri hejuru ya twese. Nitwa umurundi kubera mvuko mu Burundi, nzogira agateka kanje igihe igihugu canje kizoba gishoboye kumpa ivyo jewe nyene ngombwa n'ico gihugu. Nayo igihe cose bazoba bakiduhenda ngo n'abatutsi, igihe cose bazoba bakiduhenda ngo n'abahutu, igihe cose bazoba tuciyambika urwaga ngo turi abatutsi biyemera canke turi abahutu biyemera, ndabarahiye CNDD-FDD tuzoba turiko tuyitiza umurindi kugira ibandanye iduhonyanga. Ariko turavyibagirwa, kumbure tubivuga kubera twege canke abandi batari mw'ico gihugu, ariko tukibagirwa yuko ba mama, ba papa, bene wacu, abana bacu, abo tuvukana imiryango iri mw'ico gihugu. Bizokuvuna gatatu. Uzorara ijoro uri kurondera icotunga umuryango wawe muri kumwe canke ufise, uzoca uvunika ca kindi wari gutanga, kumbura wari kubikora ku mayero 20, uzobikora ku mayero 50, bizogabanura ubutunzi bwawe. Kubera iki? Washatse ko igihugu kimera uko kimeze. Nta numwe azogira iteka kubera igihugu gisa nabi, nta numwe azokwishimira kubera igihugu ciwe kitubahirijwe. Igihugu kizogira iteka mu makungu, nawe uzokwishima, uzokwirata ati je ndi umurundi, igihe igihugu cawe kizoba gifise ijambo. Muze rero twese dushire hamwe rero, turengere ivyo vyose bidutandukanya, turengere amadini, ubwoko bwacu, iyo tuva ndavuga amaregion, ariko dushire imbere igihugu, twumve yuko igihugu c'Uburundi ariyo mpetso iduhetse. Twifatanije na Rede Tabara n'abatabazi batuja imbere tubaje inyuma, tubatize umurindi n'amashi, tubashigikire, tubafate mu mugongo, nta kibuza igihugu c'Uburundi kitagiye gutabarwa. Tureke guterwa natwe twitere, ahubwo dushire hamwe inguvu zacu, ubumwe bwacu ni inguvu zacu, ariko nitwatatana aba badede bazoguma babona yuko babandi ntibashoboye kutugwanya. Ba banyagihugu natwe twari gutinyura kandi bazoguma batega ubwoba, bagume bashikanwa mu kinogo bahambwe, aho gutabarwa natwe tubafashe kubahamba. Dushikire rero abatabazi umwe wese ahari kuco ashoboye gukora. Nama mvuga ati ushoboye guhanga indirimbo yihange y'abatabazi, n'ijwi ryawe uzoba ukoresheje rizoshika kure. Ushoboye kubaha amazi yo kunywa nuyabahe, ni umusanzu wawe uzoba utanze ku gihugu cawe. Ushoboye kubazimurura igihe bazaba bazimiye, urabikora. Ni igikorwa ciza uzoba ukoze. Buri kintu cose uzokora kugira igihugu cawe gitabagwe ni ishema kuri wewe, ni ishema ku bawe, ni ishema ku gihugu. Rufyiri niwe yamye avuga ati wanka gusesa amaraso
imbwa zikanywa ku buntu, wanka gusesera igihugu amaraso imbwa zikanywa ku buntu. Rero igihe cose uzokumva yuko hari ikintu utakoze ku gihugu cawe uzokwigaya. Rero ningire jewe uruhara ku gihugu canje ejo nze nirata ati iki gihugu ibi bintu gishitseko naje ndabifisemwo uruhara, nawe uzokubahwa kubera uzoba ufise umushinge waterereye ku gihugu cawe, uzobishimirwa, abana bawe bazogira iteka, abazukuru bawe bazogira iteka, kandi igihugu naco kizogira iteka, tugire igihugu. tucitangire. Ntwari Mathias, umunota umwe kugira ngo ntitugume dusubira inyuma. Umunota umwe nawe ako kajambo ntikare karakuniga. Murakoze kandi yatugira igihugu. Ni kuvuga yuko najye mvuge nti kare sinzi nabivuze nti bavuze yuko abana 55% muri 2022 habayeho ubushakashatsi bwerekana yuko abana b'abarundi hari urwego rw'ubwenge batazopfa barashitseko. Muriyumvira ico kintu cyo bisigura urwego rw'ubwenge umuntu azopfa yarashitseko. Iyo tuvuze nka ajyanye ko n'abantu bavuga ngo ni ibintu nyene ni Spain kuri France 24 barafise iyo emission iragira ngo bazita nature artificielle, technologie artificielle, c'est pas quoi, uya kusanga hari amarobo technique igezweho. Urumva hano yigeze kubivuga no muri kiganiro aravuga ati nyene abana bacu bakura bafise niveau iri ba, ibikinisho bakinisha usanga bakinisha ikintu je nakinishije, uribaza ni ikinisho cyo muri 80, ubu turi muri 2000, uwo n'umwana wo kwanda ni ibintu usanga kapasite y'abana bacu kumva barabivuze ubushakashatsi bivuga yuko kapasite y'abana bacu iri down ya yindi hari n'ubwenge batazogerako. Uriyumvira abo bantu rero abarundi tuvuga intwari ibereye ntabwo ari ibintu byoroshe, n'ubwenge bukomeye kandi nzira yuko ari abarundi byo bavyumva n'abatavyumva bagera igihe bavyumva, aho umuntu bamubwira yuko hari ubwenge atazogerako. Ni kubera iki? Ni kubera yuko uriko urakinisha igikinisho tutetse ko tufate nko mu bana niho babivugira, ukinisha igikinisho kidata 60 kidata 70, ariko umwana afise electronique iri direct ashobora no kurinka meme fize kuri emetre kwa. We nawe uracari guhunka ya ndege itaguruka na ntuze y'ipapuro by'iwacu. Nibaza yuko rero ibwo ni ibintu abarundi iyo tuvuga intwari ibereye, si intwari ibereye yuko ubwo gusa tuma iyo byose abatabazi turabizi, abatabazi n'abatabazi nyere mu bisanzwe yuko uri abatabazi n'abantu bashaka gusa gufasha twebwe gufashanya abarundi tukagira amahoro tugatungana tugatekanirwa tukubahirizwa nk'nyene basukuru bacu bifuza. Nivyo rero nagoje kuvuga yuko nk'ibyo by'abana iyo nivo muze mu sinzi kumwe kurikanya ko ari urwego rw'abana bacu bazogerako, abana bo muri inishusho cyabaye muri 2022 cyo kiganiro bagize d'après ibyo nje karavuga ndavuga ariko bagira iki bacagire ni journal cyangwa ni nde banditse cyavuga yuko nyene ukuntu abana nivo y'abana bacu rero biratangaje ko nivo y'abana bacu ari batazogera, biranababaje. Biri muri safedo partie biri mu byo nyene byo muri ntuze byo mu intwaro biri mu byo ntwari tabere byerekana aho turi ko turaje, byerekana yuko turi down ku buryo jewe deje nakoze mfise icyo nafise n'umwana wanje ko nta kintu nyine cyafise uzomukurikira we bazocapfa. Rero murakoze nijye nashaka gusa kuvuga nico kintu tugire igihugu twumbiye ntwari ibereye dutabarizi yifuza guhindura ibyo dushaka n'ukuri turabizi dushaka turabizi, ahubwo dukeneye ingufu zanyu abarundi mudufashe kandi turabizera ko muturi kumwe namwe byose bitugira amahoro tugira igihugu. Murakoze. Tucitangire. Ntwari Mathias nawe ku cyiyumviro cawe ego, ariko hari vyegeranyo, hari amatohoza, hari amakuru avugwa n'ibintu bene ivyo baba barondeye, ariko ugasanga
ntidufise ubwoba nk'abatabazi ko igihugu cacu tumaze kugishira ku murongo, abana b'igihugu c'u Burundi bazoduga ubumenyi bwabo bukaduga bukaja ku rundi rwego. Birashoboka igihugu tumaze kugishira ku murongo, birashoboka yuko twirukanga n'iterambere, abarundi n'abarundikazi, abana bacu bakagira ubwenge. Ntitwoshobora gutera ubwoba abarundi, abana bacu, igihugu cacu ko hari aho tudashobora kugera. Bwoba ari uburyo bumwe bw'umwasi kutubuza morale cangwa gutuma morale yacu ija hasi, kumva ko hari aho tutazokwigera tugera. Oya, uwundi nawe yavuze ngo byose birashoboka, ngo ikidashoboka ngo nukuva hasi ugwa kwijuru, ngo n'ahandi ho vyose birashoboka. Igihugu cacu nitwimika intwaro ibereye, amategeko, twese tukaba munsi y'amategeko, ntaho tudashobora kugera, birashoboka. Ariko ico nohereza ko ikizina kinini ntikibuza umukobwa kugorwa. Niwo mugani abakurambere bacu badusigiye. Ikizina kinini ntikibuza umukobwa kugorwa. Kumva ngo umuntu yitwa ngo ni umukuru w'igihugu, wahagarariye inzego zose z'igihugu, ariko akaryama ariko arateka imitwe y'ukuntu aja kubesha abanyagihugu mu gitondo kugira ngo arabe ko bikunda amara ukwezi kumwe, kuko nawe ntahafise aba, nta maramuko nawe afise. Umuntu iyo aryama yiyumvira kubesha. Ariko ndavunira urugohe abarundi bene wacu, tuzobeshwa, tuzohendwa gushika ryari? Umuntu iyo aguhenze, iyo akubeshe, uwe aba yigize umuja kabiri, aba yigize umuja w'ububeshi, kandi abazi yuko ariko arategura n'uwundi mubeshi. Ariko ntibikunda ko umubesha atubesha rimwe, ngo atubeshe kabiri, atubeshe gatatu. Niyo atubesha rimwe ashobora kugenda, ntawe utabeshwa. Ariko niyagaruka ubugira kabiri, nawe umubwira uti ivyo mbwiye ndabineguye, nta ntwari ibereye ihari, nta cizere mfise uyu munsi, nta buzima mfise. Unyizeza gute ubuzima bwo muri 2060? Unyizeza gute ubuzima bwo muri 2040 ata buzima mfise uyu munsi? Banza unyizeza ubuzima bw'uyu munsi. Ntibikunda. Reka duhaguruke twese nk'umuntu umwe, turwanire igihugu cacu, kandi biracashoboka. Inguvu zirahari, politike nziza irahari, n'ivyanka muri politike nziza dufise tuzoyigumako, hama dukoreshe izindi mvugo zose bashobora kumva, nk'uko twamaze kuvyemerera abanyagihugu, kandi tukaba tumaze no kubikora, kandi nejo tuzobikora. Twese tuzohaguruka, abarundi bose bahaguruke, tuvuge tuti oya, ntukatubeshe. Sinzi ndondeza niba ndabona aho uri nawe, sinzi ko wotwemerera nk'uko wagiye uraturasanira igihe twaja turatsitara kubera ibirere n'ibiki. Wagiye uraturasanira, ugenda urahagarara. Mbere yuko ndagushimira, sinzi nimba hariho akantu kamwe canke kandi woshirako, canke nyemereye ngire ko ndagushimira, nshimira n'abandi twashoboye gufashanya muri kino kiganiro.